Afrika ni umugabane ugizwe n'abanyagihugu barenga miliyari, muri bo ibice 60% n'abanyagihugu bakiri bato batanafise n'imyaka ishika 30. Muri ino misi ya none turakunze kubona hirya no hino mu bihugu habaho itembagazo ry'ubutegetsi, aho keshi wakunze gusanga abakuru b'ibihugu baba bafise imyaka irenga 80, ariko kuri ubu kubera itembagazo ry'ubutegetsi rya hato na hato, heshi mu bihugu vya Afrika dusanga abaprezida bafise imyaka mike cyane, aho usanga mbere hariho n'abatwagwa n'abaprezida bagifise imyaka 30. Uyu munsi hano kuri Ivyacu TV tugiye kugaruka ku bakuru b'ibihugu bakiri bato cyane muri Afrika, turibanda cyane muri uno mwaka w'2023. Turahera ku baprezida bafise imyaka myinshi buke, aho ndetse usanga benshi muri bo bagifise imyaka iri mu 50 tuja hasi. Ku mwanya rero w'icumi tunyarutsa nuko tubasanga umukuru w'igihugu ca Togo ariwe yitwa Faure Nyasimbe, akaba afise imyaka 57. Nyasimbe yavutse ku wa 6 Ruhuhuma umwaka w'1966, akaba atwara Togo kuva mwaka w'2005. Mbere yuko atwara Togo yabanje kugenwa na prezida yari se wiwe Nyasimbe Ngiadema, amugena kuba umushikiranganji ajejwe inyubako, ubutare n'agataka, amaposta ndetse n'itumatumanako ry'amakuru kuva mwaka w'2003 gushika mwaka w'2005. Nyuma yo gusezera isi kwa Nyasimbe Ngiadema mwaka w'2005, Nyasimbe yabaye prezida w'igihugu ca Togo kwigenekerezo rya 4 Rusama mwaka w'2005 kugeza n'ubu afise imyaka 57. Birumvikana rero ko yagiye ku butegetsi afise imyaka 39. Ku mwanya w'icenda tubasanga umukuru w'igihugu cha Liberia ariwe George Weah, akaba afise imyaka 56. Akaba yavutse kwigenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi umwaka w'1966. Akaba yarabaye umukinyi rurangirana mu mupira w'amaguru, ndetse akaba ariwe munyafrika wa mbere yatwaye Ballon d'Or, kimwe mu gihembo kidasanzwe kw'isi. Ku mwanya w'icenda naho tubasanga umukuru w'igihugu wayo. Ku mwanya w'umunani tuhasanga umukuru w'igihugu ca Kenya ariwe William Samoei Arap Ruto, akaba ari umukuru w'igihugu afise imyaka 56. Akaba yaravutse kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa 12 umwaka w'1966. Kuva mu mwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2022 yari icegera ca prezida w'igihugu, mbere yuko aba umukuru w'igihugu ca Kenya mu mwaka uheze 2020, aho kugeza n'ubu afise imyaka 56. Ku mwanya w'indwi tuhasanga umukuru w'igihugu wahi. Ku mwanya w'indwi mu bakuru b'ibihugu bakiri bato tuhasanga umwami Muswati wa gatatu afise imyaka 55. Muswati yapfutse kwigenekerezo rya 4 Ndamukiza umwaka w'1968, avukira mu muryango w'ubwami w'Abaswazi. Yavutse mu bwami bw'Abaswazi, mu ico gihe yari kiri protectora ya Swaziland, ubu ni Eswatini, ku mwami yitwa Sobuza wa kabiri. Akaba yavutse ku mugore yari akiri muto wiwe, akaba yitwa Fombi Chuala. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga umukuru w'igihugu wahe. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi, nawe akaba atari uwundi, akaba ari Evariste Ndayishimiye. Akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka, akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 18 Ruhenshi umwaka wa 2020. Evariste Ndayishimiye yavutse ku wa 17 Ruhenshi umwaka w'1968, ariko kubera yuko urupfu rwaje giturumbuka rw'uwari umukuru w'igihugu nyuma yuko atowe kuba indongozi, kuwa 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020
Evariste Ndayishimiye rero yasubiriye Petero Nkurunziza agenwa mu mabanga kw'igenekerezo rya 18 Ruheshi mwaka wa 2020. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga umukuru w'igihugu ca Madagascar afise imyaka 48, mu gihe Evariste Ndayishimiye afise imyaka 55. Akaba ari umukuru w'igihugu ca Madagascar kuva mu mwaka wa 2009. Uyu Andry Rajoelina akaba ava ku muryango w'abatunzi cyane muri kino gihugu. Akaba yarabaye umukuru w'igihugu wifata kibanza kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu mwaka wa 2014, nyuma yuko yongeye gutorwa agatwara igihugu ca Madagascar mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugeza ubu atwara aba Malgache. Ku mwanya wa kane tuhasanga umukuru ahubwo umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Ethiopia, nawe akaba atari uwundi, akaba ari Abiy Ahmed. Akaba yaravutse mu mwaka wa 1956, ni ukuvuga yuko afise imyaka 46, mu gihe Andry Rajoelina afise imyaka 48. Akaba yaravutse rero Abiy Ahmed kw'igenekerezo rya 15 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 1976. Akaba yarabaye umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Ethiopia kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga umukuru w'igihugu ca Guinea, benshi bitwa Guinea Conakry. Akaba ari Mamadi Doumbouya, akaba n'umukuru w'igihugu ca Guinea Conakry kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo haba itembagazwa ry'ubutegetsi. Mamadi Doumbouya canke Mamadou Doumbouya yavutse ku wa 4 Ntwarante umwaka wa 1980, ubu akaba afise imyaka 43. Akaba yaratembagaje ubutegetsi rero mu mwaka wa 2021 bwa Alpha Condé ubwo yari afise imyaka 43. ubu akaba atwara igihugu ca Guinea nk'umuperezida wifata kibanza. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga uwitwa Assimi Goïta, ni perezida wa Mali, afise imyaka 40. Akaba yaravutse kwa 22 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 1980. Akaba yarabaye perezida wa kino gihugu ca Mali kuva mu mwaka wa 2020, atembagaje ubutegetsi bwa Ibrahim Boubacar Keïta mu cwiswe komite ijejwe agakiza k'abanyagihugu n'igihugu canke se Comité National du Salut du Peuple kuva kw'igenekerezo rya 28 Rusama mwaka wa 2021. Akaba ari umukuru w'igihugu ca Mali mu ntwaro fata kibanza. Ku mwanya wa kabiri duhasanga Mahamat Deby, umukuru w'igihugu ca Chad, afise imyaka 39. Mahama Idriss Deby Itno yavutse kwa mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 1984. Akaba akunzwe gutazirwa imbere mu gihugu nka Mahama Kaka. Akaba ari General for w'inyenyeri zine arongoye leta ifata kibanza ya Chad nyuma y'urupfu rwa se wiwe yari perezida wa kino gihugu Idriss Deby Itno yapfuye arashwe ubwo yariko akomanda anategura urugamba mu buraruko bwa Chad. Canke Mahama Deby atwara igihugu vyifata kibanza kuva kuwa 20 Ndamukiza umwaka wa 2021. Ku mwanya wa mbere rero naho nibaza yuko beshi mwamaze gutahura ubusanzwe ari kuri no mwanya suyundi ni Ibrahim Traoré ku myaka 35. akaba atwara igihugu ca Burkina Faso. Ni umukuru w'igihugu kuva ku igenekerezo rya 30 Nyakanga mwaka wa 2022 ubwo haba itembagazo ry'ubutegetsi rya Paul Henri Sandaogo Damiba, nawe yari yatembagaje ubutegetsi bwa Roch Christian Kabore. Ibrahim Traoré kugeza muri no munsi niwe mukuru w'igihugu akiri muto cyane mu myaka mu bakuru b'igihugu batwara umugabane wa Afrika. Akaba atwara igihugu le pays des hommes intègres, akaba afise ipete rya capitaine. Akaba rero ari umwe mu bakuru b'ibihugu bakiri bato, ariko bamwe bakaba mushima ku butwari agenda yerekana
imbere mu gihugu. Reka tubashimire nyuma yo gutahura abakuru b'ibihugu bakiri bato, twagarutse ku ba perezida 10 bafise imyaka mike cyane ariko batwara ibihugu bitandukanye hano ku mugabane wa Afrika. Reka tubashimire, mugire subscribe kuri channel YouTube yacu nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muze muraronkera ku gihe. Mushobora gusangiza ino video, mushobora kuyikunda ndetse no kugira ico muyivuzeko.